rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana mushobora byose turagukengurukiye, ni wewe waduhaye kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Tubanze tuyihe amashi menshi yo Mana yacu. Watuzigamye kuva mu gitondo gushika uno munsi, uragaheza gigwamu kama Yesu. Nuhabwe impundu, kuko nubundi tuguma ari we tuzeye ko byose. Uhezagire umwe wese mu bashoboye gushika ngaha. Mbere wamaze no kuduhezagira, kuko iyo ataba wowe twari kuva iyo twari ngo dushobore gushika ngaha. Amen. Uragahezagirwa umwe wese uramuhaye ingabirano zitandukanye. Uraheza uraduha rero abadongozi badukunda. Mana mushobora byose nuhabwe icubahiro. Mukama, turazi neza yuko tutari beza. Twaje rero ngaha kugira ngo dusubire kandi tukwiture. Twaje ngaha kugira ngo muri izi mpera z'ukwezi dusubire kandi tugukengurukire kuvyo watufashije kurangura muri uku kwezi kose. Twongera tugusaba mbere ngo uturongore muri uku kundi kwezi kugiye kuza. Mbere uzudufashe nuje dushobore no guhimbaza neza izi mpera z'umwaka, dushobore gutangura neza umwaka mushasha. Urakandahazwa Mana yacu. Mana mushobora byose, turazi neza kandi yuko utuguma hafi. Turizigiye yuko muri uyu mwanya tugiye kumarana turi mu gisabisho uza kugumana natwe, kandi yuko ubandanye uduhezagira, maze izi nyigisho tugira ngo twumvirize zize zidufashe umwe wese guhinduka, kuva muri wa muntu wa kera twiyubure bashasha. Turi gusabije Yesu Kristo umukama wacu. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.